mate kugira nanje nce ngaruka mfise imirya ikwiye. Murakoze. Murakoze mu generale Baratuza muvugira urwego rwo kwivuna abansi. Murakoze cyane kutumenyesha ngene urwo rwego kwifashe ngene twavutse aho rugeze n'ibikorwa by'iterambere ryo korakora. Uravuze yuko twebwe abasivili bamwe bamwe tutazi byinshi. Nagoma naje wenda kubwira yuko uno munsi hari ingabo zironka agashimwe bakoze neza gusumvya abandi baza guronka agashimwe bahabwa na Sebarundi nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. None rero muri kakanya nimba uvugira igipolisi ari ngaha hafi mu micungararo nimba atafatiriwe na defile ari ngaha yoshika ngaha nabo akavuga mu majambo make ibijanye n'urwego rw'ipolisi. Mugabo ndabona mengo yafatiriwe n'ibikorwa vya defile. Reka rero tubandanye DJ utumirira amate gatoyi. Oya ndabona hariya nyene cyubahiro Sebarundi aramaze gushika agira atanguze rero ya Monsieur le Président de la République. Général de brigade Hakizimana Poncien, SS 0580 de la matricule, commandant 1e division d'infanterie et commandant de la troupe, vous présente la troupe de la force de défense nationale du Burundi et de la police nationale du Burundi, rangée 6 chaussées en ordre normal à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et vous prie, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir passer la troupe à revue. À vos ordres, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Turahaye ikaze umwubaha cyane umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi n'umutambukanye wiwe barashitse karibu mwubaha cyane murongo leta y'u Burundi.
tubasabe mu vyaguruke twakire nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi n'umutambukanyi wiwe. Na nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi nawe nyene yamaze gushika ubu naho twakiriye icegera c'umukuru w'igihugu karibu mwubawa wacu. Ngira murabibona hariya kuri ziriya mbonesha kure Sebarundi ariko aragenzura ingabo. Twakire umutambukanyi wa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nawe akaba tubyagiyemo. Mama Burundi, mama mugira neza, mama Afrika, karibu sana mama Burundi rero arashitse. Ni kimenyetso yuko mu kanya gato ibirori bigira bitangure. Turindiriye Sebarundi, turindiriye umukuru wa Afrika ashike ngaha. Murabona bariko barabikana yakumbonesha kure, murabona ko bishushe kabisa, birashushe hariya ariko aragenzura ingabo z'igihugu. Nubuhinga butari bumenyerewe cyane kubera inguvu n'ubuhinga n'ubushobozi bya radio na televiziyo nkuru by'igihugu. Urabona ubu ko ushobora kubona urubanza ruriko rurabera kure utiriwe uraruha uvyagiye mu kibanza nk'iki. Urabona rero yuko ubuhinga bubandanya butera imbere. Aha n'abari mu mihana batashoboye gushika hano mu gihugu cyose bariko babibona kuno.
nk'uko mubibona nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi ariko aragenzura ingabo barabara ryitiriwe Iprona nihageze murabona ku masanamu abasirikare bambaye inkofero z'umutuku bajya baraza guca ngaha ndagira ico ndakivuze ko gatoyi ariko naho muba murabimenye bajya n'abasoda bagwanira mu kirere bajya bagwanira mu kirere yaba abasirikare bo mu muce bagwanira mu kirere baba abasirikare bo bita les parachutistes bambara bene ziya nkofero bajya niba bitumwako hose iyo umwasi ateye barihuta kunyaruka kumugwanya bihagije kuko baba barize ubuhinga so gukoroka gusa baba bafise n'ibikoresho bashobora gukoresha mu kwira bivuna umwasi uno munsi rero n'umunsi wo gakura mu kanya gato nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi azobageze hano muri ya modoka idasanzwe ari kumwe n'uyobora ingabo no munsi ziza kwekana ibirori ariwe ayoboye akarere ka mbere ka gisirikare Première Division azaramubwira ingene byifashe murabona arahejeje kugenzura ingabo ubu naho ashikiriye bya bikoresho dukoresha mu gusahiriza ingabo kugira ngo zigire morale zijya murabona ko hari izera ndetse urwatsi rubisi